Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mwahisemwo amakuru ya Radio RPA, amakuru yo kuri no munsi wa mbere igenekezo rya 11 ntwarante agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe CNL nguriko usamburwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera igihagararo cawo mu gihugu. CNDD-FDD iri kwitsimbataza intwaro y'igikenye. Muri ano makuru murakurikira Leonce Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe Sawanya Frodebu kw'ishure shingiro rya Kavomo ni muri commune Kirundo. Abanyeshure bariko baracegwa kwitegurira ikibazo ca leta. Iryo shure rimaze amezi 3 ritagira umuyobozi. Muri ano makuru turababwira n'ibijanye n'umugwi Dinamo ejo watsinzwe impaga kubera banse kwambara umwambaro uhamagarira kugendera igihugu c'u Rwanda. Ido nido ni mukanya. Nongeye kubaramutsa, duhere mu gisata ca politique. Ivyaraye bibaye mu mugambwe CNL nta gitangaje kirimwo kuko atari ubwa mbere uwo mugambwe utotezwa canke ukaburabuzwa. Igishasha cibonekeje ngo ni inguvu zidasanzwe zakoreshejwe n'ubutegetsi hamwe n'inzego z'umutekano, bishikirizwa n'uwahoze arongoye umugambwe Sawanya Frodebu Leonce Ngendakumana. Avuga kandi ko ugusambura imigambwe itavuga rumwe na leta na cane iyifise abanywanyi benshi yacitse ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibifise inkurikizi mbi kuri demokrasi mu Burundi, aho igikenye arico conyene kizogira ijambo. Kurikira Leonce Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Ivyaraye bishikiye umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agatogwasa nta gitangaje kirimo kuko subwa mbere ivyo bishikira umugambwe CNL no kuvuga n'umugambwe Parite Hutu wageze wahindutse nka Parite FNL uhinjamwe amizero y'abarundi ujamwo CNL ejo ngirazo witwa kundi. Ivyo byose byagiye biba kubera izo ngorane nyene turiko zirashika uno munsi. Twarabibonye igihe c'aba Jacques babiri, turabibona igihe ca Miburo, turabibona igihe hashingwa amizero y'abarundi, hashingwa CNL. Sinibaza ko abarongoye umugambwe CNL botangara cyane kuko n'umugambi biraboneka kuri uwo mugambwe. Icya kabiri byarashikiye umugambwe Sawanya Frodebu, haba Frodebu nyakuri, yarabaho n'ayandi mazina. Byarashikiye umugambwe IPDZ Gamibanga, byarashikiye umugambwe Yiprona. Murumva ko ari ingendo y'umugambwe CNDD-FDD. CNDD-FDD ibyumvuko niba ko itemera amahiganwa ashingiye ku migando myinshi. Ico nibaza kidasanzwe ubona ko caraye kibaye kidasanzwe nuko nyene hagiyemo inguvu nyinshi z'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu kw'izina rya leta, hakajamwo inguvu nyinshi z'abasirikare n'abapolisi, hakatunganywa kitwa ikoraniro kaminuza kidatumwe ko n'abafitiye ububasha, ritisunza amategeko, rititabwe kumbure na bene umugambwe. Ivyo byose ni bibazo. Leta y'u Burundi yigeze kugira amatohoza yararongowe n'umuhisi Musenyeri Justin. Ikintu bashitseko cyatuma ibyo bintu by'amatora bifatwa mu Burundi, kuko bashitseko amatora yama kwega ingorane mu Burundi ngo abantu bagapfa bagahunga, ariko ivyo ntivyari byo. Amatora ari mabi, amatora atera ingorane. Abatera ingorane nabagomba kuyacisha mu nzira zitari zo, kutategura no kuyatunganya mu muco, agatunganwa mu mwijima. Nivyo bitera ingorane, kuko ndivyo kumvikana ko nk'umugambwe CNDD-FDD wafashe umuheto kugira uhabuze intwari ya demokrasi, nawo tufata kandi umuheto kugira uyigwanye, kuko uno munsi urakoresha inguvu, hirya yeje ntubufise izo nguvu haza abandi bagakoresha inguvu, ugatusanga ni bya bindi bigwa bikwega ingorane. N'ubutumba ko hari abantu bavuga ngo bariko bagomba gutera igihugu.
ubu nta kintu kininiya cyane twobivuga ko reka tubanze turindire turabe ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu icyo azovuga turabe ko azokwemera akemeza ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ritatumwe kuhisunzwa amategeko hisunzwe amabwirizwa y'igihugu turabe ko azemera azoba barivuyemwo niho twogira ikintu kinini tuvuga kuko byoshoboka ko abantu biyadukiza bagakora ibintu bene ivyo kandi batabujijwe ejo bazoba mu yindi migambwe ejo bazoca mu zindi nzira usange ibaye ingendo. Abanywanyi rero batari bake ba CNL bayoboka wawushinze umushinga amateka y'agatongwasa baraye mu mvuto inyuma yo guhagarikwa kuri uw'Imana bankigwa gushika ahatunganirijwe mu ntara ya Ngozi ikoraniro ridasanzwe ryo gukombora agatongwasa. Bamwe mu bari bafashwe bahavuye barekugwa ariko hakaba n'abandi gushika kuri uno wa mbere inyuma y'umutaga bari bagitabarizwa kuko hatari bwamenyekane iyo bajanywe. Reka tubibaze Elvis Niyomwongere. Abenshi mu bagiye barafatwa nabo mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Kayanza, Ngozi, Muyinga, Ekanaro y'igi nkuko amakuru dukura mu banywanyi b'umugambo CNL abitumenyesha imbonera kure zifatikanije n'igipolisi hamwe n'abakozi b'iperereza mu ntara zitandukanye kuri uw'Imana biriwe mu ruhigi rudasanzwe rw'abanywanyi b'umugambo CNL na cane cane abasanzwe bari mu ndongozi. Intumbero nyamukuru akaba kwari ukubuza ihungabanywa ry'ikoraniro ridasanzwe ryatunganijwe mu gisagara ca Ngozi mu ntumbero yo gukombora agatogwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe. Ahingozi rero abashika 86 baratawe muri yompi barafungwa, 75 muri bo bahavuye barekugwa mu gicugu ariko 11 gushika inyuma y'umutaga wo kuri no wa mbere hakaba hatari bwamenyekane iyo bajanywe gufungirwa harimo uburongo y'abakenyezi b'umugambo CNL mu ntara ya Kayanza nkuko bivugwa n'uyu munywanyi w'umugambo CNL. Aho batwawe muri komisari y'Umwumba ariho n'umudamu wacu w'umunyakayanza wewe masasime ngo amutwaye Bujumbura urumva ntawo bimenye barika 26 onze bacabara babakuramo mu ijoro nka sandisi nje babatwaye ariko tukabwirwa ko ari umwe w'umudamu yitwanye bo baratwaye ahantu hataramenyekana n'ubu telefone ye irazimije uwo mukanda yitwa Nibirantije Agnes batwaye abakenyezi mu Kayanza. Eka n'abandi bayoboke ba Gatogwasa bari bavuye mu zindi ntara ntiborohewe kuko abatari bake batabaye bagishika Ingozi ahenshi bagiye kurekugwa ari uko ikoraniro ryarangiye kuko byashikiye abari bavuye mu Ruziba muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Ejo bariko baradubuga Ingozi babafatiye bugana baca badugana muri komisariya Muramvya. Umugabo bari bafunzwe icamaso ko bafunganye n'imodoka nabo bari kumwe bashika 35. Rero ejo ku mugoroba baratashe n'abanyaruziba. Muri iryo koraniro Agatogwasa akaba yarakombowe asubirizwa n'uwitwa Nestor Gurukwishaka nk'umukuru w'umugambo CNL. Urakoze Elvis Niyomwongere. Tuve muri politike tugire ko nibijanye n'umutekano uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 4 bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Muri abo bamenyekanye ko bagandaguwe muri iyi ndwi heze 2 n'abakenyezi. Vicky Chris n'interetse. Mu ntara ya Cibitoke hishwe abakenyezi 2 muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Umukenyezi wa mbere yishwe akerewe ku munsi wa gatatu uwo yagirizwa uburozi yari wo ku mutumba Rugeregere muri komine Rugombo. Abakozwe bubisha ntibigeze bamenyekana. Umukenyezi agira kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke yatowe ikiziga kimanitse ku giti ku rugiwe ku mutumba Buhindo muri komine Mugwi ari ku munsi wa kabiri. Amakuru ava muri komine Mugwi avuga ko uwo mukenyezi yarafise ibiguma mu mutwe. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko uwo mukenyezi yarasanzwe yibana mu nzu. No mu ntara ya Kayanza harishwe abasuma 2 muri indwi yitwaraye dusozereye. Umwe yitwa Pascal uwundi bamutazira yambwa. Uko ari 2 bishwe n'abanyagihugu mu ngendo yo kwihanira. Icyo gihe baba bafashwe bavuye kuri ibi bigori muri zone Mbirizi ya komine Gatara. Bukeye bwaho umwe muri abo bantu yatowe ikiziga mu ruzi Kinyangoma ruri muri ako karere nyene. Ikiziga kimaze gutorwa cyaciye gihambwa ku itegeko y'abajejwe intwaro. Ubundi agira kabiri ababibona bavuga ko amaze kwicwa ikiziga cyaciye gitekerwa mu igunira bashiranamwo n'amabuye. Ntawuzi rero ikiziga iyo cyaciye kijya gutabwa. Kugeza ubu nta numwe arafatwa mu bakoze ubwo bubisha.
Tubandanirize ano makuru mu bijanye n'inkino. Umugwi Dinamo wo mu Burundi uheruka gutsindwa impaga mu rukino rwawo rwa kabiri muri Afrika y'Epfo kubera ko base gukinisha imyambaro yanditseko Visit Rwanda. Kuri uyu wa kabiri hategekanijwe ko Dinamo ihura na Petro do Rwanda muri iryo higanwa rya Afrika ry'umupira w'amaboko, naho ukwitaba urwo rukino kuri uwo mugwi w'Uburundi bitaradadanuka neza. Kubera iki none iyo myambaro ikinishwa yanditseko Visit Rwanda? Emile Nibasumba. Mwihiganwa rya Afrika ry'umupira w'amaboko ryatanguriye mu gisagara ca Pretoria muri Afrika y'Epfo. Isekeza Visit Rwanda riri ku rwego rw'ayandi mashirahamwe y'ibihangange yimenyekanisha nka Nike ry'abanyamerika. Ikimenyetso cyaryo kiri ku myambaro harimwo n'iy'abakinyi bakinisha. Wilson ry'abanyamerika nyene ricapye ku mipira bakina. Hennessy ryo mu Bufaransa rizwi cyane mu gukora inzoga yitwa Cognac. Ibanki Nyafrika Afrexim Bank inzoga Castor Light yo muri Afrika y'Epfo. Ishirahamwe ryo kwiyunguruza n'indege Rwandair n'ayandi. Ayo mashirahamwe yose akaba yasinya amasezerano yatwaye amafaranga menshi kugira ngo yiyamamaze muri iryo higanwa. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2023 niho ikigo RDB cya leta y'u Rwanda kijejwe guteza imbere ubutunzi hamwe n'abarongoye ihiganwa BAL ry'umupira w'amaboko wa Afrika bashira habona bimwe mu biri mu masezerano bagiraniye bijanye n'ihiganwa ririko riraba muri kino gihe. Muri ayo masezerano bavuga ko ikimenyetso kisekeza Visit Rwanda risigura gendera Rwanda kizoja ku myambaro itandukanye harimwo iy'abakinyi. Ikindi kiri muri ayo masezerano nuko indege zishira hamwe rya leta y'u Rwanda Rwandair arizo zijejwe kunguruza abakinyi bose n'abandi bategetsi harimo abarongoye imigwi bitavye iryo higanwa, baba bava i Kigali baja hariko habera ihiganwa canke bava hariko habera ihiganwa baje Kigali. Inyuma y'izo nkino ziriko zibera i Pretoria muri Afrika y'Epfo hategekanijwe izindi zizohuza imigwi yo mu bindi bihugu zizobera i Cairo mu Misiri hamwe na Dakar muri Senegal imbere y'inkino zo guheza ihiganwa zitegekanijwe kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu mpera z'ukwa gatanu gushika mu kwa gatandatu. Aho hose cyo kimwe n'ayandi mashirahamwe bitegekanijwe kubimenyetso vyisekeza Visit Rwanda rirata ubwiza bw'u Rwanda rigahamagarira n'abantu kugendera u Rwanda biguma biboneka haba ku myambaro, ku kibuga, ku masanamu no mu bindi bikorwa byose bijanye n'iryo higanwa rya Afrika ry'umupira w'amaboko bita Basketball Africa League BAL mu mfunyapfunyo. Tuve mu bijanye n'inkino tuje mu bijanye n'inyigisho. Nari babwiye mu ntango, inyuma y'amezi 3 atamuyobozi bagira, abigisha bo kw'ishure shingiro rya Kavomo riri muri komine n'intara ya Kirundo bamenyesha ko ingaruka zitari nke zimaze gutangura kwigaragaza. Muri izo harimwo ukudindira kwitangwa y'imyimenyerezo n'ibibazo vyategerezwa gufasha abanyeshure kwitegurira neza ikibazo ca leta kubaheza igice ca mbere c'ishure shingiro. Denis Claire iratwumva. Ishure shingiro rya Kavomo kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ntirigira uwirongoye kuko wahora riramutswa amezi 3 yose mu buroko azira guhohotera umunyagihugu yagiriza ubusuma. Kuva ico gihe ubuzima bw'iryo shure busa n'ubucumbagira kuko yaba abavyeyi, abaregwa ndetse n'abarezi batakigira uwo bitura. Abahakora bozo ntibakira ngo bitura bakabadira. Mu bitari ko bigenda neza nk'uko isoko ryacaho kw'ishure shingiro rya Kavomo ribimenyesha, ngo harimo amatestation y'akazi abigisha batakironswa kuko batagira uyabaha. Uno murezi arereye kuri iryo shure yaganiriye na RPA aranaducira ku mayange ku bindi bisata bisa n'ivyahagaze biturutse kuri iryo bura ry'indongozi. Haheruka kuza amafaranga yo gufasha ishure, amafaranga bivuga ko atoba yarabonetse kubera umuyobozi atabari ngo akoranye inama
kugira baje kuyatora nubwo ibikorwa by'ishure byose birahagarara abana bariko barategurwa kuzokora amatesite d'entraînement bo muri nevyewe nta kuntu bariko birategurwa kuko nta buryo buhari bwo kuyategura. Kuri izo ngorane zugarije iryo shure uruganda rwa RPA rwahamagaye Doitien Nshimirimana kugira ngo agire icyo abivuze ko tumaze kumwidondora tukanamumenyesha ico tumuronderera yaciye ducira ku murongo wa telefone. Tuvaho mu ntara ya Kirundo tuje mu ntara ya Gitega duce dusozera ano makuru ibimanga n'imanyuka ry'imisozi birageramiye igice c'ahitwa Kabashiro ku mutumba Rukoba ni muri komine n'intara ya Gitega. Abanyagihugu baho basaba igisata Obuha kijejwe ivy'uburaro no gutunganya ibisagara kuzobubakira amabarabara n'imiserege. Ico gisata kikaba kiriko kirapima hazoca amabarabara muri ico gice mu ntumbero yo kwagura igisagara ca Gitega. Eric Niyonzima. Igice cyo kukabashikiro kigeramiwe mu bice byacu bibiri. Igice ca mbere kiri mu manuko kirangwamwo imanga vyimbwe n'amazi y'imvura kuburyo bafise amazu ahegereza imanga bafise ubwoba kumwanya n'umwanya amazu yabo ashobora kubomoka. Ibimanga bikurukuru bihari bikaba birenga 4 mu buraruko bwako kukabashikiro naho haratemba cane ariko akaba abantu bahubatse mu kubaka babanza gutaba ikibanza gitoyi kijamwe inzu ntoya ifise ivyumba bibiri bibaye vyinshi bikaba 3 mu kubaka bakaba bahera ruguru batera bamanuka. Ubure kwera amazi y'imvura hari gihe isizira amanyuka ivura igatera ritemba jepfo mu mwonga. Iruhande y'ivyo igice c'ico kiraro gihuza Kabashikiro na Katiye Musinzira iri kwibarabara rici iruhande yakorera igisata Otrako kijejwe ivyo kunguruza abantu gerutse gusiturwa n'imvura nyinshi atagikozwe vuba ico kiraro kikazoshobora kubomoka cose. Abanyagihugu baho ku Kabashikiro rero bagasaba igisata Obuha kijejwe ivy'uburaro n'itunganya ry'ibisagara kuzobubakira amabarabara n'imiserege kugira ngo ivyo bimanga bizimangane kandi niyosi ziramanyuka kubera amazi y'imvura ntizosubire. Ni mu gihe ico gisata Obuha kiriko kirapima hazoca amabarabara aho kukabashikiro mu mugambi wo kwagura igisagara ca Gitega. Igisata ARB kijejwe ivyo amabarabara naco abanyagihugu bakagisaba kuzosanura ico kiraro ko nubundi arico caheruka kugisanura mu gice ca kabiri c'umwaka uheze nahari tamaze kabiri. Urakoze Eric Niyonzimana kuri nkuru yawe duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza mugira iteka nitekana.